rero iyo ndiko ndasenga ngomba kubwira ngo Mana undinde uyu mutima wo mu gihe cy'iherezo w'intashima, kugira ngo nshobore kuaprecia, nshobore guha agaciro, nshobore kuryohererwa ibyo wankoreye, nshobore guharura ku ntoki ibikorwa bikomeye wankoreye, nshobore kugushira hejuru kubera ico urico, ntaravye ivyo mbuze, kuko hamwe n'ivyo mbuze hariho vyinshi wamaze gukora. Naho atana kimwe wokora mu buzima bwanje, warambabariye ivyaha, warangiza umugororotsi, waranyambitse umwambaro wera, warankuye kw'ivyaha, urubanza rwari hagati ya jewe n'Imana wararukuyeho, warikoreye ivyaha vyanje ku musaraba. We nta caha wari warakoze, ariko wikoreye ivyaha vyanje ku musaraba, wankoreye ivyo ata muntu yonkorera, wampaye uburenganzira bwo kubana n'Imana ibihe bidashira. Ndagushimira Mana ko hari ico wakoze, amaso yanje n'indirimbo yanje ikaja kuvyo yakoze mu gihe hari n'ivyo itarakora. Ariko Imana yanje ntidupfana ivyo itarakora, ariko Imana yanje dupfana already ivyo yamaze gukora, tudashobora guharura ku rutoki rwacu.